umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ahejeje kugirisha inama abarongoye inyamiramabi mu turere no mu ntara hamwe n'abajejwe ivyo gutunganiriza inyamiramabi ku rwego rw'igihugu no kuvuga aba bajejwe gufasha inyamiramabi kuronswa ivyo zisanzwe zirekurirwa n'amategeko haba mu bijanye n'imfungurwa, inyambaro, ibikoresho n'ibindi. Intumbero y'inama kwari kugira ngo abibutse abacamahani ku bijanye n'intwaro ibereye itegezwa kuranga abo bantu kugira ngo batunganirize abo bajejwe bisunze amategeko, umunyamiramabi yose ahiri ishobore kuronswa ivyo irekuriwe n'amategeko. Ikindi ca kabiri nuko umushikiranganji yabibukije yuko inyamiramabi muri rusangi ziherutse kuronka akarusho umushahara, ati rero mwebwe mujejwe abandi musabwe kugenda kuziba hafi, kuba hafi inyamiramabi zose kugira ngo zishobore gukoresha neza ako karusho zaronse ku nyungu zabo z'umuryango wabo mbere n'iz'igihugu. Nta ngorane zihari zidasanzwe zatumye ino namiba, ahubwo no kubibutsa ingendo shasha ya leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo bamenye yuko uno munsi intwaro ibereye itegezwa kuba ariyo dushigwa imbere muri vyose na hose, kuko hariho dukosa twagiye twibonekeza cyane cyane mu myaka iheze, aho wasanga abo bajejwe gushikana ivyo abapolisi bakenera, haba ibifungurwa, haba ivyambagwa canke ibikoresho, hari igihe wasanga batabishikanira vyose, ugasanga bacikuye ko dukeya, canke ugasanga bavuganye n'abarya basanzwe babejejwe kubigura bariya badandaza ntibabishikane canke bagashikana ibidakwiye. Ni muri iyo ntumbero rero umushikiranganji yabaciye amahani arababwira yuko ivyo kudashikiriza inyamiramabi ico zirekuriwe ari ikimenyetso c'intwaro mbi, kandi ko uzohirahira agasubira kubikora azoheza agaca afatirwa ingingo zibereye. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique vient de tenir une réunion à l'intention du commandement de la police au niveau des régions et des provinces de police, mais aussi des cadres policiers sur toute la chaîne logistique. Et l'objectif de cette réunion, c'était de leur rappeler les principes de bonne gouvernance pour que chaque policier ait ce que lui confère la loi sans qu'il y ait corruption ou malversation ou toute autre forme de mauvaise gouvernance. Vous savez, ceux qui sont chargés de la logistique, ce sont ceux-là qui ont pour mission de fournir aux policiers tout ce qui est vivre frais au sec, tout ce qui est habillement, tout ce qui est équipement. Alors le ministre a rappelé la bonne gouvernance dans tout ce circuit de distribution, tous ces vivres frais et secs, de tous ces uniformes et de tous ces équipements. Il faut que chaque policier bénéficie de ce que lui confère la loi sans qu'il y ait corruption ou toute autre forme de malversation ou de mauvaise gouvernance. Et le ministre a rappelé également à ses responsables policiers que la dernière mesure de majoration du salaire des policiers a été très bien accueillie au sein du corps, et le ministre a demandé à ses responsables de renforcer l'encadrement de tous les policiers pour que cette majoration puisse être utilisée par les policiers pour améliorer sa vie, ses conditions de vie
mais aussi pour le développement du pays, et pour que cette majoration ne puisse pas contribuer à la commission des infractions par ces policiers, aux bavures ou alors à d'autres formes d'inconduite. Il n'y a pas de problèmes majeurs qui ont poussé le ministre à tenir cette réunion. C'était juste pour leur rappeler les principes de bonne gouvernance qui sont maintenant, qui doivent être mis en avant dans le système de gouvernance actuel. Donc, comme vous le savez, dans la philosophie de l'Etamvie et l'Etanhosi, la bonne gouvernance doit être une priorité. Et vous savez que dans les années passées, il y avait des cas de fraude et de tricherie dans le circuit de distribution de ces vivres frais ou secs, de ces habits ou alors des équipements des policiers. Et donc, le ministre voudrait leur dire que désormais, celui qui se rendra coupable de tels agissements, eh bien, il sera sévèrement puni conformément à la loi.